ari benshi baca bibaza ati mu gusengera umuntu uramusengera mugabo kuri wewe ngo baratora ico kiyeri canke imbere y'iryo taba karenywa karihebera imbere y'urusengero bakavuga ati naho twakabibonye ibyamigirwa canke kujya ku basengera bimeze gute muri rusange kananje mpime ndabiryo cupa je navyizeye kweri ko ari umuriro ucagagura imigozi yose iteza inzoga muri wewe iyo nzoga kintu kitashoboka kunyweka ndarihinduye kubitanyweka bibe bichafu nageuza kuwa bichafu. Unasikia vina reaki hatari sana. Hari abantu benshi bavuga ibintu bijanye n'amarangamutima yabo kumva ho nibikwiye ko umuntu yinjiza inzoga mu rusengero Imana ntiba muri aya mazu y'isengero zacu Imana iba mu mitima yacu rero nubwo ubona aya masengero atinjiza abantu binjirana inzoga mu maboko mugabo benshi bazinjirana mu nda hari abagenda gusenga bazi imyoyi muhira akinjirana inzoga mu rusengero bigenda gutubwira ngo umuntu ahora anywa inzoga umusengero imbere y'ishengero yishize mu kanwa kayicira biza kurasiona muhira zikabaraza hanze bakisobako ku nzoga ni daimon iri muri we igihe rero mfise don de deliverance ndamukozeko ikintu cyambere gikoreka ya daimon ibimutera ikimuvamo Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umukozi w'Imana ndakora mu kici. Murakoze cyane. Amahoro. Amazina yanyu nitwa bandi. Nitwa apôtre Emmanuel MANIRAKIZA. Apôtre mu ncamake mu majambo make n'indi muri rusange. Apôtre Emmanuel no mushira nkaya yavukiye mu muryango w'abantu 8. Papa n'umunyabubanza, mama ari umunyarwanda w'impunzi muri Sekanef. Yaje gutura mu Burundi ahunze mu Rwanda. Hama tukaba ntabwo no munsi bise umugore n'abana 6. Biciye mu mategeko nakoye mu 1994 ngira mariage mu 1995 hari kera cyane muri Eglise Pentecote kundahangwa. Hama imfura yanjye ifite imyaka 47 umuhereza afite nka 11. Nkaba nkunda Yesu. Nkaba narakijije 89. Uvuga butumwa 91. Mbo murevera pasteur 98. Mbo mu apôtre muri 2018. Kugeza no munsi nkabandi umuyobozi mukuru w'ishingo rya Libre Literienne mu Burundi. Kugira ngo ushake kwistingo rya Libre no munsi story zari bimeze gute kuva ico gihukizwa gushika no munsi 2024. Mu bisanzwe maze gukizwa 89 nari umuntu nakuriye mu bintu mu gukunda gusenga twara abasore bashaka kwindwi twakunze gusenga buri munsi wa mbere kwa gatatu no kwa gatanda no kwa gatano yari misi yo gusenga no kwisongesha tukajya ku mugoroba hanyuma Imana impamagarira umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa ndayitaba ubutumwa bwiza natangiye kuvuga ubutumwa bwiza hari mu kwezi kwa 4 mu gisaga mu ntara ya Rugombo mu cibitoke cya Rugombo niho natanguriye ari mu cibitoke kundava mashengero ya Methodiste Libre yari yagize bikorane mpuzamashengero yabo nije nigishije ico gihe 91 kwezi kwa 4 no bwa mbere ntanguye kuvuga ubutumwa mu bantu benshi cyamenya ko Imana impamagara icyo bikorwa. So leo niki wibuka cobara cyakunezire muri uburundo bwawe bw'ubukirisi gushika no munsi utazokiragira mu buzima bwawe? Icyo ntazigera nibagira mu buzima bwanje n'uburyo Imana yahinduye amateka yanjye. Nakuriye mu nzu y'impunzikazi, mama wanjye yari umunyarwandakazi, data nigeze amfashe, nigeze abana natwe, ko nayo muhererezi yarambyaye, ni muri bagabo usanga abyara mugabo ntaheke, ntarere, abyara ntarere, abenshi baheka n'abandi. Wari igihe usanga ngo umwana ngo ari imfuvyi kandi afise se na nyina je niyo byarashitse aho data yari atunze mugabo nkabana na mama mu kena tamfashe kimwe nakuze muhira tudafise
ico kurya kubera ubuhunzi. Aronse duke twashobora gufata, hari igihe twashobora kurya ubugari n'amazi y'umunyu kugira ngo umuntu kugira ngo bwa bugari butere. Tugize amahirwe tukaronka itomate twaracucuma, ico gihe muri muri kayo urefije hanyuma ugafatana uzenye iryo tomate ukajya ku bugari cagingira igarama riba ryatobose ryahetse muri mugabo rero icyo gihe twebwe ntivyari bimeze nk'uko iki gihe abantu bagira amakambi impunzi zijyamo. Wasanga impunzi ziba mu makartier kubibuga ari nka rimwe mu mwaka bakaba mu buryo nyene bwo nema gusa ya muntu. Rero ndavyaho Imana yankuye mu buzima bwo kurya ubugari n'amazi y'umunyu, tukabura amafaranga y'icyayi. Nibuka ko kenshi twanywa amazi y'isukari mabisi tugashiramo n'umukate tukarya. Twari tufite ubuzima bubi cyane, ariko maze gukizwa ingene Imana yahinduye amateka yanje byarandyoheye cyane. Ikintu ntazipfa nibagiye uburyo Imana yankuye mu banyarucari, iranzamura, inkuye mu mateka mabi maze kuyikorera, nayikoreye mu kwizera mu bukene bukomeye kugeza injane muri Amerika, nige kaminuza hariya muri Etazini, nize umwaka umwe, ariko sinari nyemereye kwinjira muri iyo level kubera yuko nta na certificat ya primaire nari mfise. Nicaye ikintu catumye uvuga ati ndasubira muri ca gihugu canje mbandanye ubutumwa. Abenshi bazi ko bashitse hariya baca bagumayo. Imana imaze kunkorera igitangaza ikamenagura ivyitwa inzira, kuko Imana yaciye inzira hatari inzira, ikahindura amateka y'ibintu. Nkajya muri Etazini, nkajya kwiga, kumbura bashobora kwiyumvira no ujya kwiga muri level ya université udafise certificat primaire. Bo muri Afrika, muri Amerika hari ibintu ko nangiye kwiga mu gisata cya theology mu by'Imana. Rero hari ukuntu bavunja experience y'akazi ku muntu bakayiha muzenye level. Bararavye imyaka baransigura ndabagenda bereka ingene nahamagawe n'Imana mu butumwa, hari ubutumwa bwiza za Ubembe 92, hari ubutumwa bwiza za Bukavu, Goma, Kisangani, hari ubutumwa bwiza za Nairobi 94, Tanzania hehe, mba vice representant legale, kugeza mbe founder wa Free Lutheran Church, mbe fondateur wa Libertarienne. Ndabaha amateka yose, baravuga ati experience y'akazi yawe tuyivunjemo tuyibonyemo niveau, rero ngo wige. Niko nagiye mugano byari mu buryo bw'ibitangaza. Noneho kandi mejeje uwo mwaka ntabwo urupapuro rw'umutsindo nishatse nari gukomeza iyindi myaka 3, ntabwo urundi rupapuro rw'umutsindo rwo hejuru, ariko jewe nahisemo kugaruka. Warumbaje uti byagenze gute ngo ugaruke? Ugiye muri Amerika kandi Kenya, baraciye muri ubwo buzima bwo kunywa amazi n'isukari. Hanyuma kandi icyo gihe nasize ishengero ryacu i Burundi ryari rifise icyo dupanza aha, ari agasengero k'amarenga matete gatoya, naho naba madame n'umugore cyari kibazo kubaho, byari bigoye. Rero ariko mpejeje nashatse kugumayo kugira ndondera ubuzima, niremesha n'inzogumino ama nzofasha ikwacu Imana hariyo. Ariko icyo gihe nibuka yuko nagerageje cyane mugabo ijwi ry'Imana riraza buca njya kwideklara. Nari njyamye muri Etazini d'Amerique mwijoro saa 7 z'ijoro American time, hari saa 7 z'ijoro. Imana ifata impemu yanje ikura muri Etazini izana aha twicaye, aha ni ku biro mugani kuri eglise, kandi inyereka ibintu byarateye imbere, ntivyari bimeze uko, byaramatete ari hasi, ona ni mu igorofa biro, byaramatete. Inyereka byarateye imbere nk'uko, hama numva ijwi rimbwiye mu nzozi. Imana yavuga nanjye ati Emmanuel, wowe gusigara muri Leta Zunze Amerika, gira usubire i Burundi, kuko jewe Uhoraho nagutoranije ngiye guca muri wowe nkiza abantu banje. Hanyuma icyo gihe byari bigoye, naciye mva mu nzozi narize cyane. Byari bigoye ko nosubira mu Burundi, nta parcelle mfise no mu buterere, ndapanze amahera arangora, mfise abana n'umugore, ishengero rirapanze, ndi fondateur waryo, turi mu matete, nta buryo bafise. Byari bigoye cyane, ariko ndumvira ijwi ry'Imana. Ndavuga Imana niyo yanzanye muri Amerika, kandi nahisemo kwikorera kuva ndi umwana. Sinshobora guheraheza gukora ndondera ifaranga nanke kumvira ijwi ryawe. Niyo nafata ingingo yo gusubira mu Burundi.
naciye nza mu Burundi abantu baratwenze ni wiyumvira impamvu wa mugabo ni bavyacanganye imodoka nta kintu na kimwe nta parcelle y'ishengero zanye hagiye gukora iki 24 bamuhaye nta na kimwe nijeje nyine nuri indege ndagarutse ariko nababwira nti mutegereze ndazi ko Imana itarenganye ko nayumviye izo mpezagira ngahanya ari benshi baca bibaza ati mu gusengera umuntu uramusengera mugabo kuri wewe ngo baratora ico kiyeri canke nimba ari iryo taba karenywa karihebera imbere y'urusengero bakavuga ati naho twakabibonye idamigirwa canke kujya ku basengera bimeze gute muri rusange hari abantu benshi bavuga ibintu bijanye n'amarangamutima yabo kumva ntibikwiye ko umuntu yinjiza inzoga mu rusengero Imana ntiba muri aya mazu y'isengero zacu Imana iba mu mitima yacu rero nubwo ubona aya masengero atinjiza abantu binjirana inzoga mu maboko mugabo benshi bazinjirana mu nda hari abagenda gusenga bazinyoye imuhira akinjirana inzoga mu rusengero hari n'abasengera mu musare badandaza mu inzoga icyo si kibazo rero mu gihe umuntu ayizanye aje kwibohokeramo icya kabiri hariho abantu biyumvira ati no bigenda gute kugira ngo umuntu ahoranywe inzoga umusenge imbere y'ishengero yayishize mu kanwa kayicira ico no kwishura ico kiri mu bwenge burengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu manake ibi bisobanurwa mu isi y'impuhemu kugira ngo bikunde uyu muntu utegereza kumenya yuko hari ikintu gituma ayinywa benshi bajya banywa inzoga zikababuza kurasiona muhira zikabaraza hanze bakisobako benshi ni mpemu mbi ziba ziri muri rero igihe genda musenge kuko mfise impano ya deliverance impano ibohora kujya Paul yavuze ngo mu Korinto Imana ifise impano nyinshi ariko yagiye zitanga kwigomba rero muri izo mpano mfisemo n'impano ya deliverance si imwe gusa umuntu ashobora kugira nyinshi Paul yavuze 9 rero James iyo ya deliverance ifise ubuvugabutumwa ifise ubwigisha ifise uburirimbyi ifise n'izindi Imana yagingiriye mu buntu ndazikoreramo nkumva ndodakorera ku bibanza byanje arabaca bavuga ati ziya nzogo wazimuha yaje kwigirisha mama bivuga nivyo nako ndasigura rero kugira ngo bisobanukirwe bisaba kumenya yuko ujya muntu kijye kintu cyamuboshe akinyogezaho atakaza amafaranga yose y'ukwezi kose ku nzoga ni daimon iri muri we igihe rero mfise don de deliverance ndamukozeko ikintu cyambere gikoreka ya daimon ibimutera ikimuvamo ishobora kumuvamo aguye hasi kandi ishobora no kumuvamo ataguye hasi kubwa power umarayika acakurayo rero kijya kintu kimuvuyemo nkaca mubwira ngo rero ya nzoga niho hajya acacira ngo biranuka kubera yuko agarutse kuba we icyabimutera cyamuvuyemo rero kuzazanirwa n'ibyo ni ukudasobanuka ibya deliverance n'ingene umuntu aboshwe umuntu amaze kumenya yuko umuntu iyo aboshwe n'icyaha kanaka kikamuhindura kuba imbata yacu ari ikindi cyaremwe n'indi esprit iri muri we rero iyo ihuye n'umukozi w'Imana agakuramo acabohoka bigakunda niyo bajya usanga hariho n'indwara umuntu iyo ahuye n'umufise don de deliverance ukumva umuntu aragwara umugongo hirya y'ejo hari umugore nabohoje ku rusengero yariko arasengerwa daimoni muvugiramo tumaze kukubita daimoni irambwira iti jewe nshinze aha ku mugongo maze gukubita ijya daimoni kamuvamo wa mugore agarutse ndamubwira ni waho urwaye gute ngo sinicara hari ikintu gishinze nk'icumu ngaha ndambwira ubu cyagiye ndambwira icara wumva aricara wumva gute mbona na kimwe bisobanurwa icyatera ijya ndwara cyagiye nico gituma yakize nico gituma abantu batozazanirwa n'ibitangaza mu gihe basobanukiwe imikorere y'abadaimoni n'imikorere y'Imana iyo igitangaza kibaye hari imbaraga kana kaza kubisa izindi uyu muntu akaca aba free niko kujya kwinzoga itabi ubugoro kujya makara tukubita kiri muri we camurekura ntasubira kubikora abantu bomenye imbaraga z'Imana bakamenya n'ingene satani akora ntaho zazanirwa hari umuntu akwiragiye kuri rezo sosiyo cyane akunda kuvuga abakozi b'Imana ndazi ko maze kumubona na mwebwe yibanda cyane cyane ku bakozi b'Imana cyane kuruta ibindi byose hoho umuvuga ki abavuga ni benshi
urabona uko Imana ifise abakozi bayo niko na Satani afise abakozi biwe. Kurya Imana duhagurutse tubwiriza ubutumwa bwiza abantu mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka, kujya duhagarara ati amaraso ya Yesu Kristo abeze mwatura ibyaha byanyu mwebwe n'Imana. Niko na Satani ahagurutse abakozi biwe kugwanya abakozi bigisha ubutumwa bwiza n'ibitangaza kugira ngo abantu ntibiyemere babe bagumye mu bwami bwa Satani. Rero uwo ari we wese ahagurukiye umukozi w'Imana mu kumurwanya mu kumusivya ntabariwe ubwo ababoshwe. Kenshi abantu nk'abariya ndabakoze ko daimoni zibataye hasi zibavuyemo, ukamubwira ivyo yahora avuga aricuza ati nukuri n'izindi mbaraga zatuma zimvugisha. Ikibazo ho kiri abantu ntibafise amaso yo mu buryo bw'impemu, ntibabona daimoni ingene ikoresha abantu. Rero jewe umuntu amvuze nabi sindanatakaza n'umwanya wo kumwishura, aho ya ntuzonsanga mu marezo social ngo ndisigura ngo umuntu yanutse cyangwa yavuze uku, kuko ahubwo icyo nkora mu biti kiri muri bo njya hariya ngasenga ngarekura umuriro akubita daimoni muvugisha se disikita nawe kuko siwe ujya nawe disikita nawe mu disikita imyaka 10 kuko araboshwe nawe ntazahare, ariko amaze kubohoka aricuza ibyo yahora avuga. Ikigereranyo no guha ni kenshi nama ntaramura abadaimoni mu muntu, abadaimoni namara kuba mukuramo bamuvamo, wamubaza nuzenye ubuzima bwiwe akakubwira ati jewe hari ibintu bavuga ko zifate mu mwaka ati hari ibintu bavuga ko ari kura uhora uvuga bibi cyangwa wari uvuga bibi kuri jewe, akacavuga oya je sinigeze bisogwa. Hariho n'abavuga batazi kwaribo. Ijambo rimwe gusa nobwira abapagani nuko ndabifuriza agakiza. Bibiliya avuga ati umuvyeyi Yohana ati hanyuma y'ivyo mbona intebe nini yera no ivyo yagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, abapfuye abagore abagabo abana n'abakuze n'aboroshe bose barazuka bahagara imbere y'intebe y'Imana. Umuntu wese aciga urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze, kandi cyanyamukuru abantu bazocingirwa ko imbere yuko bacigwa urubanza rw'ibyaha bazociga urubanza rw'uko batakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Rero hakushuje mu muriro utazima na Satani uri umupagani akira Yesu wakira ubugingo. Abamaze kumumenya ntimumute kubera iby'ubugingo n'ivy'akanya gato. Komera ushishikare, uyu Yesu Kristo twahawe ni izina rikomeye riduha ibyizigiro muri iyi si kandi rizoduha ubugingo budashira mu ijuru. Apôtre Emmanuel ndagushimire cyane kuba twakoranye ikiganiro kimeze neza, aho bizofasha benshi. Yego, murakoze cyane namwe kuba mwashoboye kubana natwe mukaza tugasangira ijambo ry'Imana hano muri ibi biro bya Sansan. Murakoze namwe.